uri bigize ari nka vision uba wiyumvira uti mbega umwana ari mu Ruyigi, mbega umwana ari ibukinanyana, ivyo bintu yobishikira gute? Ico gihe rero wabishizemo vision uteza kubikora. Urwaruka rwa rugifise amaraso ashushe, iyo baje gukora barakenera umwanya wo guhura kugira binezereze, hakavamwo kungurana ubumenyi, hakavamwo no gushaka guhura n'abandi baba bakora nko mu bindi aho bahurira banezerwe. Abadakora nabo nyene baba bashaka kubigira umwanya munini wo kwinezereza, bakaja mu biyayura mutwe bobo n'ibindi bagahusha. Akabazo kanje no kubaza nti murategekanya gushiraho ibibanza ino canke mu ntara za ruguru, ibibanza urwaruka rushobora guhuriramwo rukinezereza? Mutekanya gushiramo uburyo bungana gute? Twarabiteguye muri programme yacu, ni kuvuga ko hari ikintu twise amasantre culturel de Burundi ategerezwa kubaho muri kino gihugu. Nta santre twakoze twese tuma mu centre culturel français, centre culturel américain yaragiye, hanyuma ugasanga nta centre culturel Burundi ntizibaho. Ivyo bintu bitegerezwa kubaho, abantu bakumva yuko mu bisagara byose binini hategerezwa kuba centre culturel Burundi, aho abantu bashobora kuja kwerekana ivyo bakora, yaba amateatro canke n'ibindi byose bakabikoramo. Ivyo bizana navyo ni guca haba ama salle de cinéma. Kera twe twarutse hari ama salle de cinéma menshi ngaha unye nkaya gihari, gushiraho ama parc d'attraction ngaha anyi twe twakoze. Kera hari ama jardin ashika 3, ubu hasigaye jardin ya jardin public, nayo yahaswe kugenda aho bashiraho uruzitiro yagira igende. Nibaza yuko hakwiye inotre vision yuko abantu bumva yuko ahari bisagara hategerezwa kuba des parcs d'attraction aho abantu bahurira. Ni nibikurikira gushiraho ama bibliothèque, ko abantu bumva yuko abana benshi bari mu mashuri, bibliothèque si ikintu cyo kwishuri gusuja mu ishuri ry'uguruye. Bibliothèque ni ikintu gitegerezwa kwa cuguruye, kujya kubare bw'amabwuguruye ibihe byose abantu binjira bagasohoka, ahantu hose usanga bashobora kubikoresha n'ibindi nk'ivyo. Hategerezwa kuba ama centre de loisir. Muri kino gihe turabona abantu batari bake bagerageje kubikora, naho mu Bwiza kuri Avenue Université canke kwitanganyika ukabona aho bajana abana gukinira. Igihe rero abantu bavyikoreye ku buryo bwabo, babijana hahandi hore, babijana hahandi hari abantu bifise bashobora kubiriha canke bakabigira. Mugabo igihe uri bigize ari nka vision uba wiyumvira uti mbega umwana ari mu Ruyigi, mbega umwana ari ibukinanyana, ivyo bintu yobishikira gute? Ico gihe rero wabishizemo vision uteza kubikora. Mu mwaka wa mbere rero kubera tuzoba twakoresheje ubwa mbere amahera ari mu bya sport n'ibindi, mu mwaka wa mbere twebwe twagize budget zero kugira ngo ivyo bintu bibanze bitunganye. Bizokorwa muri ya secteur, mu yindi secteur ya travaux publics, kuko ivyo bintu ushobora kubikora ingene tugize ubu. Urabona ko ibisagara byacu ari ubufatanganirwa ama parcelle gusa ataho bishoboka. Igihe rero tuza gukora ibintu bya travaux publics no gusubira kwereka abantu ingene ivyo bintu bishobora kujaho, ari naco gituma mu mwaka ugira kabiri tuzohera kuri croissance yo guhera kuri 10 miliyari tuduga, ivyo navyo bikazohera ku mwaka ugira kabiri. Umwaka rero wa mbere ico onye ntikizoba kiri budgetize.